ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza. Ndasubiye kandi kubaha ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi. Nkuko twari tumaze iminsi turiko turiga mu biganiro vyaheruka, soko turiga ico bita ikirangamisi c'Imana. Twarabonye ko hazoba umunsi w'ukunyakugwa kw'ishengero, kandi twabonye ko uwo munsi ni umunsi utazwi, ni umunsi ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu azoza nk'igisuma. Niko nawe yabivuze, na Paulo arabishimangira, aravuga ko uwo munsi ni umunsi uzoza nk'igisuma. Yesu azoza nk'igisuma, ahata muntu n'umwe yaramwiteze, ahata novuga ati abantu baba bari mu vyabo bariko barakora. Yesu yarageze ahantu avuga ngo abantu bazobashingira bashingira bakora ibikorwa bitandukanye, hama ngo Yesu azoza nk'igisuma, ahata abantu n'umwe azoba mwiteze. Niho twarangirije twako turavuga ku vy'ibihe vy'iherezo. Turabona rero yuko hariho umunsi w'ukunyakugwa kw'ishengero. Rero mu kiganiro c'uno munsi tugira tugere ahantu hari ikintu tugira tuyage. Tugira tuyage ikintu kivuga ngo mbega umwana w'Imana. Mvuze umwana w'Imana, mvuze umuntu yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Kuri uwo munsi wo kunyakugwa kw'ishengero, birashoboka ko umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza atonyakugwa. Canke ni igiki gisabwa kugira ngo umuntu wese yitegure neza ku buryo azonyakugwa kuri uwo munsi? Yesu ashimwe. Naha tugira duhere ikiganiro cyane. Ubwa mbere na mbere, reka tubanze kwanza twibukanye impamvu Yesu azoza gutora ishengero. Yesu azoza gutora ishengero kuko hari novuga ati Yesu azoza gutora ishengero tuje muco bita ubugeni bw'umwana w'Imana. Mu biganiro biheruka twarabibonye, novuga ati azoza gutora ishengero tubane nawe imyaka 7. Hama muri iyo myaka 7 hazoba hariko haraba kw'isi ikintu bita novuga ati imibabaro, tribulation, imibabaro y'aba Yakobo. Nico gihe novuga ati kubera ububi buzoba buhari, izoba ari nka moyen ya escape, ni nk'uburyo bwo gukiza abana b'Imana. Ku myaka novuga ati niyo ukunyakugwa kw'ishengero kuzoba imyaka 7 imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo, kugira ngo ashobore kuganza kuri nosi imyaka 1000. Rero mbega ni bande bazojana na Kristo ico gihe cyo kunyakugwa? Ni bande bazojana kugwa? Ko twarabibonye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo azohagarara mu kirere, ngo hama ngo abafuye bazuke, ngo natwe abazoba bakiriho ngo tunyakuranwe nawe tujane, ngo duhurire mu kirere. Mbega ni bande bazonyakugwa, bazojanwa na Kristo? Aho ni no musi tugira tuyane. Ubwa mbere na mbere tutaraja kure, dukwiye kumenya yuko Yesu azoza gutora ishengero. Ishengero azoza gutora, abantu Yesu azoza gutora ni ishengero ridafise agasembwa n'amarabaga. Muri make ni ishengero rimwiteze, ni ishengero ryiteguriye ukuza k'uwo mwami ariwe Yesu. Rero ushaka kuvuga ati none umuntu yitegurira gute umwami? Mbega birashoboka ko umuntu ashobora kuba yarakijijwe ntabe yaramwiteguriye canke ntamwitegurire? Mbega ni gute umenya kuri kuramwitegurira? Yesu ashimwe. Uno musi niyo tugira twigeko. Ugiye gusoma mu cete Paulo yandikiye abitesalonike ku murongo igice ca 5 ku murongo, reka duhere nko ku murongo wa gatatu havuga ngo aho bazoba bavuga ati ngo hari amahoro, ngo nta nkomanzi, ngo niho guhona kuzobashika ko giturumbuka, ngo nk'uko ibise bishikira umugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gato. Ngo ariko mweho bene data, rero niyo tugira duhagare kuri 4, ngo ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza, ngo uwo munsi ububire nk'igisuma, kuko muri abana b'umuco, ngo n'abana b'umurango, ntimuri abana b'ijoro canke abana b'umwiza. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe Yesu Kristo azoza kizoba ari igihe gisanzwe, mbere kizoba ari igihe bavuga ngo n'amahoro ni nkomanzi, nta ngorane. Kizoba ari igihe umenga kirasanzwe n'ibindi vyose. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ngo azocaza. Ugiye gusoma ku murongo wa haruguru niyo bavuga ngo Yesu azoza nk'igisuma. Kibazo, nimba Yesu azoza nk'igisuma, igisuma twese turazi ukuntu kimeze. Igisuma ntushobora kumenya ni ryari kiza cyane ngo kuko ushoboye kumenya ryari gisuma kiza, urashobora kwitegura kugira ngo ushobore kukigwaya cyangwa ushobore kujana. Nimba bavuze ngo azoza nk'igisuma, muri make bavuze ngo azoza ata muntu amwiteze. Dufatiye ku karorero k'igisuma,
uburyo bwonyene bubiri bushoboka kugira ngo igisuma kize ku muryango nawe mugahahurire, ni uburyo bwonyene bubiri. Ubwa mbere ni uko wamuri wicaye ku muryango canke ubuze amakuru igihe kizozira. Kuba wama wicaye ku muryango kirashobora kuza cyangusanga ku muryango kuko niho wama wicaye, canke ukaba ufise amakuru y'umunsi kizozirako. Dufatiye ku karorero ko novuga ati nk'ibihugu amaeta, ibihugu kugira ngo bishobore gukingira novuga ati ibihugu bishobore gukingira umutekano wavyo neza, bakingira novuga ati umwasi, kuko umwasi nawe umwasi w'igihugu atera atawumwiteze, nta kurya nyene igisuma gitera. Uburyo bwiza bakora ni ugutegura intambara. Ubundi ikindi kintu nasho baca bakora, baca bakomeza urwego bita urwego rw'iperereza. Kubera ko urwego rw'iperereza muri make, urwego rw'iperereza ni urwego rujejwe gusoma amakuru, kumenya amakuru y'uwo batera, y'uwo bubira, kuko basanzwe bazi amakuru y'uwo bubira biragoye ko ushobora kububira, kuko baba basanzwe bafise amakuru. Ugira kubatera ugasanga nabone bari bakwiteze. Rero natwe ngaha turiko turavuga ukwitega umwami wacu, kuko kuvuga ngo kubera ko nakiriye Yesu Kristo nzojana na Kristo niyagaruka, urafise iyi novuga ati hari ukuri uri kuravuga ariko gushobora kuba kudakwiye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu azoza gutora ishengero ridafise akasembwa n'amarabaga, ishengero rimwiteze. Iryo shengero rero rimwiteze, ugiye gusoma none iryo shengero rimwiteze rimwitega gute? Ugiye gusoma muri Yohana igice cya 16:13, Yesu yaratanze indisi, aravuga ngo mpwemu niyaza ngo azobamenyesha ibigira bibi. Aha niho vyugariye, ni naho duhagarara tukavuga ati vy'ukuri Yesu niyaza nzojana nawe, kubera ko nzoba nzi ibigira bibe. Nimba ukuza kwiwe kuzomera nka kwa kundi kwigisuma azobubira, kandi uburyo bwonyene bushobora gutuma menya igihe azirako ni mu gihe noba afise amakuru. Mpwemu yera azoduha amakuru y'ico gihe. Rero kugira ngo abana b'Imana ntibaze basange uwo munsi Yesu ntazosange bari hanze, novuga ati ntabasange bamwiteguriye, igicotuma uwo munsi Yesu aje asanga abana b'Imana bamwiteze ni mpwemu yera, kuko mpwemu yera niwe atubwira ibigira bize, atumenyesha, abidukominika. Ugiye kuraba hari abantu benshi bavuga ngo urumva ngo nugukora ibintu ngo, reka dufate karuriro k'inkumi 10. Inkumi 10, hari ikintu kidasanzwe cyabaye ku nkumi 10. Yesu ashimwe. Hari ikintu kidasanzwe. Ugiye kuraba inkumi 10 bose, tugiye kuraba ubunyangamugayo, Bibiliya iratomora neza ko bose uko ari 10 bari amasugi, bisigura ngo nta numwe yari yanduje muri bo, kandi bose bari baritavye ubutumire, bisigura ngo bose ni nkuko bose bari barakijije, bari baravuye mu kivunga baraza gusanganira umwami. Ariko igitangaje, hariho bamwe bari bafise amavuta, abandi nabo ntibari bafise amavuta. Abari bafise amavuta nibo bashoboye kwinjirana n'umwami. Uno musi kuvuga amavuta ni nka mpwemu yera, kuko mpwemu yera ni wadushira, ni wamurika inzira yacu. Amavuta yera, amavuta y'itara. Yesu ashimwe. Rero mpwemu yera aje, novuga ati ibintu biratora umurongo mu buzima bwa, tukamenya ibigira bibe. Igihe cyose wovuga ati ngo nditeze ukuza kwa Yesu Kristo, novuga ati mpwemu yera atajamba afise muri wewe, uri mu kaga gakomeye, kuko mpwemu yera ni watumenyesha ibigira bibe. Rero ukuza k'umwami, novuga ati ukuza kwa Yesu ni kuzoba ibanga ku bantu twize Yesu Kristo, dufise mpwemu yera muri twebwe, kuko mpwemu yera niwe avugana natwe akatumenyesha ibigira bibe. Nankeka iyo umwana w'Imana yakiriye Yesu Kristo, mpwemu yera akora mu buzima bwiwe, kuko mpwemu yera ashobora kuba ari muri wewe mugabo adakora. Akarorero, kuko Bibiliya ivuga ngo ntimugashavuze mpwemu, ngo ntitukazimye mpwemu. Nimba Bibiliya ivuga ngo ntitukazimye mpwemu, bisigura ngo mpwemu ntashobora kuzima. Urashobora kuba umufise novuga ati atakivuga,
kuko mpwemu yera mu kiganiro giheruka twarabonye akarorero aho mpwemu yera agenda aratubwira utuntu duto duto muri kujya kuntu Imana idukominika utuntu duto duto biciye muri mpwemu wayo, akatubwira ati okay, hari akantu shaka ukareke, atari necessairement ko ari icyaha ugasanga wari umuhungu Imana yakubwira ati hagarika kwambara amabutura, ukimvira none Imana kubera iki ndeka kwambara amabutura si icyaha? Ego hari icyo Imana irikira kwigisha novuga ati kubahi ko novuga ati kumva ijambo rya no kurikora, kuko igihe cyose mpwemu yera akubwiye akantu ushobora kumva umenga ni gatoya, ariko hari ikintu kidasanzwe kariko karategura kugira ngo kagutegurire kuri kazoza kawe. Igihe cyose tubaho ubuzima tukirengagiza ivyo mpwemu yera atubwira, cyangwa turashira ubuzima bwacu muri risk, kuko ivyo bizana ukuzima. Novuga ati mpwemu yera novuga ati ni mpwemu w'ubugwaneza, ntadufata ku nguvu. Iyo akubwiye ikintu ukacanka novuga ati arakureka arakureka, ariko iyo utangiye kuza urakora kubwiye gusoma, hari umurongo uri muri Zaburi igice cya 25 ku murongo wa 14 aravuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifishwe n'abamwubaha. Iyo wubaha mpwemu yera arakwibira amabanga, niho rya jambo riri muri Yohana rica riba ubuzima mu buzima bwawe, rica riba rizima mu buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mpwemu niyo azotubwira ibigira bira, bisigura ngo atubwira amabanga y'ibiri mu mutima w'Imana, kuko azi vyose. Umenga ni mu Bikorino ntihavuga ngo azi ibiri bwina mu mutima w'Imana, bisigura ngo umunsi Yesu yavuze ngo uwo munsi ntawuzi, ariko ngo bose ngo uwo munsi ntawuzi, ngo ariko ngo Yesu yavuze ngo uwo munsi ntawuzi ngo atari data wenyene, bisigura ngo mpwemu yera arazi ibiri mu mutima kwa data. Yesu ashimwe. Rero kwa mpwemu yera azi ibiri mu mutima kwa data arashobora kutwibira akabanga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifishwe n'abamwubaha. Iyo wubashe mpwemu yera, iyo uhereza ikibanza kuba mpwemu yera, bisigura ni ukwemera gukora ivyo avuga, ni ukwemera kugendera mu buzima agutegeka. Nuvuga ati yanzira kwereka kugira kunagendera kwereka tujya tuntu duto akakubwira ati hinduraka hajya uburi urerekana ishaka ryo kubaha Imana, ryo kubaha mpwemu yera. Aho uburi novuga ati wiciriye novuga ati urubanza rwo kuronka access ku mabanga y'Imana. Niyo mpamvu cyagiye novuga ati ishengero rije, ishengero hageze ko rigenda, mpwemu yera azoba yarabikubwiye, ako kabanga azoba yarakakwibiye. Ariko mu gihe mpwemu yera avuga, uno munsi tugeze ahantu aho abakristo bafise novuga ati hari utuntu tumwe novuga ati mpwemu yera twamuhaye uburimbi, baba ati mpwemu yera tuzovugana kuri iki, ariko kuri iki sinshaka yo kuvuga. Novuga ati hariho novuga ati uburimbikana, ugasanga mpwemu yera hari ibintu novuga ati niyo akubwiye nta kintu na kimwe ukora, mpwemu yera ntakivuga muri wewe. Na niyo mpamvu tugiye kugaruka kwitegurira neza kugaruka kwa Yesu Kristo, nukutsimbataza imigenderanire dufitanye na mpwemu yera, tukiga kumva ijambo ryiwe, tukiga kumva icyo atubwira mu buzima bwacu. Iyo no dutanguye kuza turumva iki ijambo ry'Imana tugira, icyo mpwemu yera aturongorera ku munsi ku munsi, aho tuba turi sure ko turiko turitegurira kuza k'umwami Yesu Kristo. Ariko mu gihe mpwemu yera hari ivyo atubwira, akakubwira ati no munsi hega ibiki, ukaca utangura kuvuga ati no mpwemu yera je ndafise ivyanje ndeka ibi n'ivy'iwanje. Aho hari n'umunsi azoza akakubwira ati burya rero harageze ukaca ati no, ukaca wigira muri za nzira, ukaca wigira mza, kuko amavuta ni nkuko uri nka ya nkumi novuga ati yaragandutse iratonda ku bukwe, mugabo nta mavuta ifise. Umukwe arashobora kuzaga gusanga wagiye guhiga amavuta ayakubuze. Rero bene data, uburyo bwiza bwo kwitegurira kugaruka kwa Yesu ni ugutsimbataza imigenderanire na mpwemu yera. Iyo tuvuze ko turiko turitegurira ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo, turiko turirengagiza ivyo mpwemu yera atubwira, tuba turiko turibesha, kuko naho twakijijwe ikintu novuga ati umuntu adutegurira, kuko mpwemu yera ari kugira ngo adutegure, aduhindure, atugire abashitse, tube eligible kugutwarwa n'umwami kubw'uwo munsi, kuko turiko dutegurirwa ubugeni bw'umwana w'Imana.
kuko aho umukwe azoza rero mpemu yera ahari kugira ngo adutegure nk'abageni beza biteguriye ubukwe. Igihe cyose twirengagije ukubaho kwiwe mu buzima bwacu tukavuga ati tukirengagiza ivyatubwira, kuko nimba umukwe yazanye uwo dutegura kugira ngo adutegurire ubukwe tukamwirengagiza, tuba turiko turicira urubanza ko tudakwiriye kwinjira mu bukwe. Rero bene data, kuba twarakiriye Yesu Kristo ni vyiza kandi nivyo bikwiye kugira ngo umuntu aje mw'ijuru, ariko ukunyakugwa kw'ishengero biradusaba ko tuba updated, biradusaba ko novuga ati twakira amakuru ya mpemu atubwira ni ryari, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye aza, Bibiliya ivuga ngo niyaza azobamenyesha ibigira bibi, azotumenyesha ibiri mu mutima w'Imana. Mu mutima w'Imana uwuzi ni ryari ni mpemu, uwo rero aradutegura. Ndafise tantine wanje yari mu misi yiwe ya nyuma, ndavyibuka mu misi yiwe ya nyuma novuga ati Imana yambwiye ati fata amafunguro y'imisi novuga ati umenge yari 3 usengera ubuzima bwawe. Ati juste usengera ubuzima bwawe, juste senga kubwo ubuzima bwawe. Yagize amasengesho y'imisi 3, iyo misi 3 iheze yagize amasengesho y'imisi 3, tantine yagize amasengesho y'imisi 3, iyo misi 3 iheze umunsi ukurikira niyo munsi yataha. Iyumvire iyo yari kuba ari wa muntu anegrija ivyo ijambo ry'Imana rimubwira, anegrija ico mpemu yera aba ariko aramubwira, yari guteba avyirengagiza ugasanga agiye yuko, ariko mpemu yera ati no, ivuga ko uri umusirikare atashe kandi utegerezwa gutaha mu bwiza. Mara 3 jours uriko urategura ubuzima bwawe, uriko urashira ibintu ku rutonde. Iyo misi 3 yakize guhera atarataha. Ico nico cerekana uburyo mwemera, ico nico kituremesha ati mbega ufuye oza mw'ijuru neza cyane. Ndabizi yuko nta sinshobora, kuko mpemu muri jewe novuga ati ico kwiyumvirwa ko cyose ntegerezwa kuba eligible. Nigyo novuga ati ntegerezwa kuba eligible, kuko mpemu yera anyibira akabanga, anyereka ibikwiye gukorwa umunsi ku wundi, akadushikanira Imana tutagira agasembwa. Novuga ati tutagira agasembwa, kuko ishengero Kristo azoza gutora ishengero ridafise agasembwa. Rero bene data, ishengero Kristo azoza gutora ni ishengero ridafise agasembwa. Gute tutagira agasembwa imbere y'Imana? No gukwirikiza ico mpemu yera ariko aratubwira, no gutsimbataza imigendanire na mpemu yera, kuko mpemu yera arakwereka utuntu tumwe ati hinduraka, kuko niwe ariko aradutegura niwe ariko aradutegurira ubukwe bw'umwana w'Imana. Rero aha niho turangirije ikiganiro cyacu. Twariko turayaga ati mbega umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arashobora inyakugwa ry'ishengero irashobora kuba ntagende. Twabibonye nivyo, arashobora kutagenda bivanye nuko atamavuta yari afise, mpemu yera atari karakora mu buzima bwiwe, atumvira mpemu yera, atahaye akaryo ngo mpemu yera amubwire uko akwiriye kumera, kuko udafise amavuta umwami novuga ati umukwe ashobora kuza atamavuta ufise akagusanga si uhuri, hama abayafise bakinjirana nawe, ariko abatayafise bagasigara. Na niyo mpamvu bene data, uno munsi ndabatumirira ubuzima bwacu reka dutangure gutsimbataza imigenderanire ya mpemu yera. Bibiliya ivuga ngo ibuka aho wagwiragwa. Benshi uno munsi turi muri twinshi ku buryo twibagiye yuko mpemu yera akeneye kutuvugisha, twibagiye ko no gusenga bibaho, twibagiye turi muri ibi na biriya. Ego gutera imbere tuzotera imbere kuko twaranahezagiwe, ariko kandi twibuke ko hari mpemu yera ariko aradutegura, twige kumwumvira, ni kubw'inyungu yacu. Tuvuze ko turiko turitegurira kugaruka k'umwami Yesu Kristo, ntushobora kuvuga ngo kwitegurira kugaruka k'umwami Yesu Kristo ukuremwo mpemu yera kandi ari wadutegura. Oya, ni wadutegura kuko ni wazi standard, ni wazi novuga ati version y'Imana, version y'umuntu Imana ikeneye, y'umuntu Imana ikeneye kugira ngo azojana. Hama mwarahezagiwe cyane. Kino kiganiro kikaba cyagufashije, ndagusabe ugisangiza abandi naho butaha.